by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane. uno munsi ntawe ushobora kuvuga ngo sinushobora gutera imbere, kuko kugira ngo neza na neza urandika wowe nyine ugomba kuvuga ati jewe ndakeneye nko korora par exemple inkoko ni ikintu donc nuvuga l'élevage de poule ni ikintu cyiza cyane rwose, n'umugambi mwiza cyane rwose, udasaba ukanasaba, sinovuga ati udasaba uburyo bwinshi. hariho korora ingurube. uno munsi umuntu ashoboye korora by'ukuri ingurube imwe, ibibuguru bibiri, ibiguru bitatu, ingurube n'ukuri kose umwaka wohera ufise amafaranga menshi cyane. by'ukuri birasaba yuko umuntu yandika umugambi buhoro, akandika umugambi mugabo. hariho n'igihe umuntu ashobora kurondera abantu donc bafisemo uburanga, bafisemo experience, korana twige urumva twige gukorana n'abandi. uvuga ati ndabimenyereye, none ndabimenyereye gute kandi ataho ndaje? Rero bisaba gukorana n'abandi, kumviriza abantu, twumviriza ukungene abandi ababitanguye ingene bashoboye kuvyigenza, kubera yuko no munsi revye nko ndayibona nta kazi muri leta, nta sinzi abize barize, ariko mugabo umuntu atitunganije imigambi, ndabona nuko kose jewe mbona kazoza nta kizoshaka ko igihe abantu batitunganije imigambi mito banashaka imigambi mito akaba ariyo batangurira ko buhoro mu kibano development comme ho batwari bati kugira ibintu by'isuku, umuntu agasukura agakurayo ibintu, donc tugasukura aho tubaye, donc hakaba ibyo bita na transparence, uburyo by'ukuri twoshika ku bintu bikomeye cyane igihe habayeho ugushaka d'abord ugushaka, kuko naho twokora ibintu byiza gute hatarimo gushaka, hatabayemo kubikunda. d'abord dutangura gukunda ibyacu, dukurumbire nyine ibyacu. ni ukuri mvuga ko ari ibintu biri très vaste, ariko nta kintu na kimwe kigoyemo muri ibyo byose bisaba gushaka. kandi nkuko nyine nyakubahwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu abiduhanura, yashizeho iyo ntumbero, dutegerezwa gukurikirana iyo vision kugira ngo dushobore gushika ku ntumbero yatanzwe n'igihugu.